Reka twaramutse ubuntu n'amahoro biva ku mwami wacu Yesu Kristo bibane namwe twongera kubaha ikaze mu kiganiro Sobanukirwa cuno munsi aho twigira hamwe indongozi yo kwiga Bibiliya nkaba ndi kumwe n'umutumire ndamusaye kugira ngo yivuge. Murakoze nitwa Madame Duwimana Claudiane. Naje ndongwe kino kiganiro izina kabari bizomenya Yesu Elias. Reka dusenga Imana. Amen. Mana uri mw'ijuru, turagushimiye ku ntimbazo tugirira, turagushimiye ku majambo tumaze imisi twiga kuvyerekeranye n'ibyo mu rugo mu bahaba. Reka rero tugusaba kugira ngo na kano kanya amajambo tugiye kwiga tuyatahuzwe nawe imizina ya Yesu bisavyemwo. Amen. Uno munsi turi ku munsi ugira kane muri ino ndwi aho twiga amajambo afise umutwe utubwira abagurano ba Kristo. Abagurano ba Kristo. Claudiane, muri iki cigwa nibiki wobwira abandi bikaba byo bafasha? Murakoze. Imbere yuko mvuga ayandi majambo reka dusome mu banyefeso igice cya 6 ku murongo wa 5. Yego. Haranditse ngo bashumba mwumvire bashobuja bo ku mubiri nkuko mwumvira Kristo mububashe muhinda gashitsi mufise imitima y'ukuri. Yesu nahabwe icubahiro. Amen. Aha rero jewe numvise ikicigwa kivuga ngo abagurano ba Kristo. Numva ko ari abagurano ba Kristo ariko bariko bakorera abandi bantu. Nukuvuga nk'ubu barashobora kuba ari abagurano ba Kristo mugabo bakorera leta. Nukuvuga akaba ari nk'abakozi ba leta, bakaba ari abakozi bo mu mabanke, bakaba ari abakozi bo mu mashirahamwe, ariko kandi ari abagurano ba Kristo nukuvuga n'abantu bamaze kwizera Kristo. None abo bagurano ba Kristo bariko bakorera bashebuja ariwo leta, ariwo banke, ariwo mashirahamwe bagomba kwifata gute? Abo bagurano ba Kristo rero bariko bakorera leta, bariko bakorera amabanki, bariko bakorera amashirahamwe, bagomba kugira Kristo nyambere, bakaba bakora nk'abagomba kunezereza shebuja mukuru ariwe Mana, izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Urashobora gusanga nka je ndi umukozi wa leta ugasanga ndiko niruka nuko umushefu wanje agomba kumbona, nkaguma niruka ngo shefu arambona, ngo umukoresha wanje ngo ni hari ngo ibiki nibi, ahubwo ngomba gukora muri kakorera data buja mukuru. Singira ubwoba kuko mba nateguye ivyo vyigwa nkabikora neza ntariko ndamwiba. Ico nico nshoboye kubona muri ntangamara rw'igiciro. Urakoze. Paulo yaravuze amajambo asa nkayo ku murongo gira 5 umurongo wa 6 n'umurongo w'indwi ariko abishimangira neza. Aha niho batubwira yuko Paulo yaragabanije icubahiro cy'abashebuja b'abagurano kugira bumve ko ari bashebuja ba hano muri ino si, ashaka kutumbereza amaso yabo kuri shebuja wabo mukuru ariwo Kristo. Murongo wa 5. Niyo abagurano, niyo wewe umukozi kumwe bavuga muri banke, mu mashirahamwe, muri leta, umukozi wo mu nshaka, umukozi wo mu nzu, uri umukristo, uri umugurano wa Kristo, canke ico cyose uri aho hose ukora ufise ugukoresha, uwarahari arafise ububasha gufiseko, ariko ntabwo burengeye ububasha Kristo agufiseko. Aha baranavuze kandi ko bategerezwa gukora bahinda gashitsi, batagira ubupfunya mu mitima yabo nk'uko babikorera Kristo. Bisigure ngo umukozi wa Kristo, umugurano wa Kristo, umuntu w'umukristo muri make si wa muntu aguma yiruka na shefu wiwe avuga ngo wowe uracegwa nk'amaraporo ngo ntuyampa, wogira uri kuramuhenda. Nimba uri umukristo umeze uko nta bukristo bwawe, usabwa gukora witanze n'ingufu zawe zose uko ushoboye. Nimba utari kurabikora uko uri kuriba, uri gisuma, nimba ngo udashoboye gutanga ingufu zawe zose mu gukora igikorwa c'Imana wopfuma ubivamwo ukambwira ataho kazi ndagenjeje gute ndagahagaritse. N'amajambo bavuga ku murongo wa 5
bacongera bakagira bati Paulo yarerekanye uko kugamburukira neza cyane mu kuvuga ko abagurano ba Kristo bategereza gukorana ubwitonzi nk'abagurano atari kuri bashebuja bo mw'isi ariko ari nko nk'abagurano bande ba Kristo. Ni amajambo menya ibyo uri gukora kuri kubikora nk'iki nk'umukristo ubikore mu bugwaneza kandi mukuri mu gukora igikorwa cyabo bateza gukora ivy'Imana igomba bivuye ku mutima. Bisigure ngo niyo biruko ivyo ukosaba kubikora bivuye ku mutima shobuja bagutegetse gukora ibihushanye n'ubugombe bw'Imana bisabwa kubikora kuko ngo ntibaruta ntibari hejuru ya Kristo. Paulo rero ku murongo w'indwi asaba ko hotangwa igikorwa ciza kivuye ku mutima kiri nk'igikorewe umwami atari gikorewe umuntu. Menya ujye uri kukorera kajya kazi karaguhemba kaguha icyo urya, kajya kazi gatuma uriha inzu, kajya kazi gatuma uronka ibyo wambara. Menya kuri kubikora nk'uri kakorera nde Kristo ni kwa kwitanga. Ariko aha ndafise ikibazo nshaka umfashe mu gihe wowe uri umukristo kandi ukabugerageza gukora ariko shobuja wawe shefu wawe patro wawe umwe agukoresha bikagaragara kakwanka bikagaragara kaguhahaza wocu ugira uwahe mwifato. Murakoze cyane Paulo kandi aha mu gitabo cya mbere cya Petero igice cya 2 ku murongo wa 18 turasoma ngo bashumba mugamburukire bashobuja mububashe rwose atari ababagirira neza n'ababihanganira gusa ariko n'abadadika kuko igishimwa ari uko umuntu namba ahanuwe n'ijwi ryo mu mutima gukora ivyo Imana igomba yo kwihanganira imibabaro aho wowe ubusa izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amina. Jewe ndiko ndakora mugabo umukoresha wanje ntariko yemera ivyo ndiko ndakora. Jewe ngomba gukora nisunze uko Imana indaba. Sindabe ngo ko umukoresha wanje ngo atanyemera ahubwo nkore ivyo yambwiye ntegezo gukora neza nziko ndiko shimwa n'Imana. Naho nkabona yuko ivyo yambwiye ati kora iki sindagikora aho mba ndiko ndakora nabi simba ndi umukozi wa data wo mw'ijuru simba ndi umushumba wa data wo mw'ijuru ahubwo mba ndiko ndamwiba nofuma ngira gute nteba akazi kiriwe hako nkora akazi data wo mw'ijuru atagize gute adashoboye kwemera ko ndiko ndakora neza. Urakoze cyane ngerageje gutahura mu nyishu mu mpaye canke nundi arashobora kuba yarafise ikibazo. Muravuze yuko ngo uri kukorera umuntu usabwa kubikora mu bugwaneza. Bavuze mu isomo ntibisigura ko abo dukorera ari abagororotsi barashoboye kudutwaza umukazo bakadadika. Ibyo dusabwa kubyihanganira mu gihe rero ngo ivyo badusaba bidahushanye n'ubugombe bw'Imana duteza kuraba ko atari amakosa yacu. Ariko nk'ubura umukozi umupatro acaga ngo tunyuruze amahera ibyo nusabwa kubyemera aho uramugarariza ariko akubwiye ati kora ibi usabwa kubikora. Ntitube rero imbarutso cyane ntutube imvo yo gutuma twankana ba databuja twankwe kubera ibyo baduhamagara gukora bihushanye n'ubugombe bw'Imana ariko ntitwankwe bivuye kuri twe ibyo badusaba gukora byatunaniye gukora. Nibaza rero ko twosaba Imana kugira ngo ibane natwe kandi ibane n'abariko baratumviriza kuba umuntu ari umukristo abo umuntu ari honete abo umuntu akora ibyo ku kazi kiwe uko bibereye abo umuntu yubaha uwumutwara mu gihe atamuhamagarira mu bihushanye n'ijambo ry'Imana. Ariko kandi tumenye ko aba badukoresha batari hejuru ya Kristo ko baza twobyitwa ko boza ubwa kabiri ko abatuma badufasha mu kubaho ariko Kristo yamabaruta ibihe byose. Twese rero kugira ngo Imana ibane natwe ibane n'abariko baratumviriza kandi aya majambo bayafate nka nkama mbere tukaba tugiye ko turangiza tukaba twomenyesha abo twari kumwe
uwo twari twafatanije yari Madame Duimana Claudiane, naje nari Bizomenya Yesu Elias, reka nce nsaba Claudiane arangize n'isengesho. dusenga Imana. Amen. Turagushimiye Imana yacu, turaguhaye icubahiro, tugushimiye kuri ibi vyigwa vyiza mwami yuko bidukuza mu kwizera. Turakwingize ngo uduhe kuba twarakumenye, kuba dufise aho dukore mu rukundo, mu bugwaneza, kugira ngo igikorwa cawe izina ryawe rishishikare gutera imbere kandi rishishikare gushimwa ibihe byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.